Noko indirimbo ni iki watanze tubwire nawe abakera uzi baririmba gute urumva ukuntu baririmba Gunuza cyanga waracubuye nagamanya uko bote gusa abose bagutinya numara kuva mu mwuka ntaza gutinya ino ndirimbo ngiye kuyirondera muri show izokurikira canke bazokudunuza tuzozizana. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Dukundire twongere tubaramutse amaro y'Imana tubaye nikaze inshuti n'mwakunze bigaje kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Turagarutse muri show no munsi gice kigira 54 igice ubona neza ko twateguye indirimbo zige zitandukanye kandi indirimbo zimeze neza cyane. Harimo ino ndirimbo Komesha Uwoga kuva muri Healing Worship Team mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko sinza kwandije nyine nza kwandika kumwe n'abantu bakobwa abatatu washize barabanye ariko nje ndiko ndabaza none babandi barihe ariko narose makuru yuko hari umwe donc babiri bagwaye ariko undi mukamumbonera mumbwira uti uri kurarondegwa ariko sinamenya makuru yiwe none ageze hi mwe mwamutumye he nuko muri show no munsi ndi kumwe hariya ibubafu bwanje na Maîtresse Kaboro tukuramutse. Murakoze cyane. Umeze neza. Ndashimuhora. Uriteguye guhasho abadukurikirana mu. Cyane go. Okay. Papa parfetezo parfetinazo tukuramutsa nawe. Murakoze cyane. Umeze neza ariko. Yego ndashimye. Asante sana. Hani buje bwanje ndi kumwe na Safi Sifa Maîtresse Mbambura tukuramutsa nawe. Umeze neza. Yego ndashimye Imana. Obekirundi ni sawa ndumva ni bon. Yego ni bon. Okay. Nuko nabatuza kwa duteramanye ariko nawe uraza kuba mutumire wacu mu gutwandikira muri comment ukatubwira ukuntu wakiriye ino show no munsi uza kuyigiza na zino ndirimbo zimeze neza harimo n'indirimbo za kera wanashima tugumane ndaze kuza kuryoherwa kandi ibidasanzwe twinjire n'ino ndirimbo Komesha Uwoga kuva hariya muri Healing Worship Team mu gihugu cy'u Rwanda atwagiye. Tuvalia muri Healing Worship Team mu gihugu cy'u Rwanda atugaruka muri studio tubashikiriza ino ndirimbo imwe mu ndirimbo za kera zagiye zidufasha muri iriya myaka ariko turazibagarukanira namwe abantu bakiri bato mu kibuga nka twebwe abantu ba kera indirimbo zahora zidufasha kera umviriza. Tuba turategura tukazana indirimbo za kera kugira n'abantu ba kera hano hari umutama wa kera aza kumenya ati kwa bwaruka arazi kurondera kabo ndabeshe uremeye nyene ngo ndabeshe oya nubeshe kandi uvuze ngo urabeshe ngo nibyo reka tumeze na ndirimbo yitwa Umugeni wa Yesu
ni korale ya kera yitwa Hoziyana. Turabaha indirimbo z'abaririmbyi cyane, mwibuke aho hirya hambere. Bazitamba pole pole nkuko turiko turatamba bukebuke nitwivunagura. Barabatama usanga nyene abatama bakira hajya nyene muri rya shengero tudatamba niho twaba twibereye, tugahagarara tugira uku tunyiganga bukebuke nkuko nyene twagiye. Mwana mbajije ngo none muri ntuzengo turakubita dance hari kera ubu turanyagaza kabisa dance tugakubita, ariko nyene turagira nyene buke buke si cyane nka babandi yego. Nabo bazaba bafite amatsiko no kureba uwo mugeni wa Yesu. Baba musaba ubukwe burutuko misi kuko buzatabana. Nuko rero murumva ko turiko tugerageza kubibutsa turimbo twakera. Batama bakera muca mu vyibuka imyaka ubu usanga mudashobora no kwinyagaza. Ariko twebwe gwaruka gwanyu turagenda tukazana indirimbo za kera zahora zibafasha kugira ngo namwe mubandanye kwibuka biriya bihe vyanyu vya kera. Hariho n'indi ndirimbo yakunda gukurikirana niyi yavuga uko umviriza. Iwe mwana wa izi mwebwe ntazo muzi muziraba nka filime, izi ni twebwe bawakera, izi twazumiriza mu myaka 90 na kangahe 80 na kangahe, cyumva ko tutarabubu turabawakera. Indirimbo yitwa Niki watanze kuva muri korale Abagenzi mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ya kera reka tuza turabaza n'ibintu vya kera namwe none ko nuwagiriwe naho nawe unyushi mu mwami. Niki watanze mwana wa Adamu cyatunyuriwa bigezaho nuwagiriwe ngaho nawe ujushi mu mwami.
nuko indirimbo ni iki watanze kuva hariya muri korale abagenzi. Yego ni korale abagenzi nyene. Yego indirimbo ni iki watanze, imwe mu ndirimbo za kera, ariko kandi abaturi kumwe hano muri studio ni bamwe nabo mu bantu ari mu gwaruka guburu davise imyaka myinshi. Perfect. Indirimbo ya kera wibuka nimba ariyo muri izi canke izindi wobuzi, tubwire nawe abakera uzi baririmba gute, urumva ukuntu baririmba. Gunuza cyanga waracubuye nagamanya uko bote gusa. Abose bagutinya numara kuva mu mwuka ntaza gutinya. Ino ndirimbo ngiye kuyirondera muri show izokurikira canke bazokudunuza tuzozizana. Irifoke abantu ubuno munsi uri kurumva uburirimbyi bwa kera n'uburirimbyi bwo muri kino gihe hari itandukaniro rinini ridasanzwe. Ejo gituma tugenda tukaza indirimbo za kera tukazibazanira kugira ngo mushobore kumva bakera baririmba gute, twebwe turirimba ubutwo biga kwiki, mbe nkamwe abakiriho bumva ukuntu turirimba, abo bo baraza gutahura ivyo turimo bimeze gute. No muzi turirimba dufatiye kuvyo tubona, ariko aba baritonda bagasoma Bibiliya bakabona ibizo mu gihe c'imperuka bakaza bagakora. Eka natwe tubananya tubiga ko nuko, ariko kandi ni kuri no ndirimbo nyene iki watanze duce dusozera ko show no munsi tukaba dusoze ino show yacu, ariko tubashimire mwebwe mwafashe akanya kanyu mukadukurikirana. Mpereye hano iburyo bwanje tumushimire Safi, wakoze kubana natwe, shimira nawe badukurikiranye. Ego, merci beaucoup. Ndabashimye cyane. Amena. Amina. Papa Parfetezo, shima nawe abadukurikiranye. Ndabashimiye cyane badukurikiranye. Ino vyari kiravuga. Yegere none yegere. Yego. Mwibuke kudushirako comment, partage na sabone. Turabakunda cyane, ushishikare partage n'abandi kugira ngo basangize n'umugume mikorana mwenyene. Amina, asante sana. Kabo, shima usezere n'abadukurikiranye nawe. Nuko nyene. Bye. Nuko tubashimire rero mwebwe mwese twari kumwe mwafashe akanya kanyu mukadukurikirana. Show y'uno munsi ntani garukiye, ariko ibindi biganiro bija kuri Transisi Hope Ministry TV biracabandanya. Bandanye gumane natugire subscribe, gire partage, gire comment, utubwire muri comment, utubwire ivyo ushima n'ivyo ugaya, ivyo twakosora n'ivyo twakongereza, tuze dusubire mu yindi show izokurikira. Naho ubutaha, bye bye. Transisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.